LYNCA wacu yiteje imbere asize inyuma Dave kubwo gukoresha amafaranga nabi y'umuryango. Umwanya Mireille yari karashaka iyimusohora ni nawo mwanya LYNCA nawe yari karabaza Dave ati Papa li Dave, mbwira ukuntu wahoze ukorera papa ukaba uri n'umuhanga mu vyo ukora ariko kandi ntubimbwire. Dave, erega je n'ubu sindemera ko ari wewe turi kumwe. Sindatahura n'ubu ko ari wewe wa munyamafuti wa kera, wa wundi yampemukiye hasi hejuru. Ndakuraba nkakwibuka kera nyene unkorera ya mafuta agiye atandukanye. Mbwira vyaguhereye he kugira ngo uhinduke kuriya nagusize? Isangemo. Dave yararonse umwanya n'amahigwe yo kwisigura imbere ya LYNCA, nyine atanguye kumubwira kahise kiwe kingene vyamugendeye. Bumvise wa wundi yarajejwe gukubita inkoni 10 ku isaha Mireille aza yiruka, none hakoma induru cane avuga ngo ibara riraguye, Mireille yaraducitse, Mireille yaraducitse. Bacumva iryo jambo ngo Mireille yaraducitse, kwiyakira vyarabananiye, bibaza ingene basubira kumuronka, barabibura birabacanga pe. LYNCA yaciye atangura kuvuga ati reka duhamagare papa tubimumenyeshe. Akivuga uko Dave yamwishuye ati LYNCA we Elias ntawe uzura mwitiranye, itonde tubanze turabe icokogwa, dushake n'ukuntu twomugarura mu maguru masha. Bitagenze uko ibara riraguye Dave aratwica kabisa. Isangemo. Bakiri muri urwo rujijo batabona iyo bava niyo baja, telefone ya Dave yarahamagawe ko kwitaba sanganiye Elias. Elias acamubwira ati tekana Mireille turi kumwe. Ibi navyo biri mu vyo nari nateguye, ibi biri muri gahunda yanje kuko nashaka kacika nkaraba hasigaye aba, nkaraba n'ivyo asigaye yaragezeko. Ndipfuza ko ari navyo nza guhera ko mu kumurimbura. Isangemo. LYNCA yaciye yaka telefone Dave yihuse cyane acumva ayo majambo ya Elias. LYNCA cagira kavugira kuri iyo telefone ati papa mbwira aho uri ndaje tujane ndakwereka hasigaye aba, kandi wibuke ko umugabo wiwe Claude basigaye babanye muri no misi, wibuke ko tumufise hano muhiri wabo nabo bagira umukozi umwe, kandi uwo mukozi nawe turazinanye cyane, arashobora no kugira icyo adufasha. Ndazi neza ko muri ibi nawe atana kimwe abizi ko muri ibi biriko biraba. Elias yaciye abwira LYNCA ati umva nsubiza Dave kuri telefone, hama nawe raba muri telefone yawe ubutumwa bukwereka amerekezo yaho ndi bwamaze kugushikako, aho nyene niho nsanga ihute cyane. Elias yaciye abwira Dave kuri telefone aho nyene ati uwo mugabo ngo ni Claude, umwiteho cyane kandi ntihagire ikosa nari tukora ryotuma tumubura. Uwo mugabo ntitumuzi ku buryo tumubuze vyosubira kongera kutworohera gukora akazi kacu neza, nyene ntitwosubira kugakora neza tutamufise. Ukore cyane kugira ngo usukure umwanda wose wateje. Ibaze kubona umufungwa bacika kandi atakandi kazi mwari mufise. Mu mwanya muto LYNCA yarashikiriye papa wiwe, yashitse amubaza ati papa igipimo kirihe? Elias yishuye umukobwa wiwe LYNCA ati igipimo vyakigoye kugenda kuko kiracafise umwanda, kiracacafuye kandi nta mafaranga gifise yo gufata taxi ngo gitahe, kiracari hano nyene. Isangemo. LYNCA yaciye abaza Elias ati papa none hamwe yofata taxi kamujana kure ya hano tugasanga ntagiye mu rugo iwe vyogenda gute? Jewe nzi mu rugo iwe ariko sinza hariho hose iyo taxi yo mujana. Elias kandi yishuye umukobwa wiwe LYNCA ati vyo tubana ikibazo gikomeye cyane hamwe yofata taxi ikamujana itamwerekeza mu rugo iwe, ariko kandi biradusaba gukora uko dushoboye kose ntituze gutuma biba, ntituze gutuma aja kure yaho tuzi. Isangemo. LYNCA yaciye abwira Elias ati papa mfise igitekerezo, reka ngende nifate taxi ndayishure uyijemwe hama muje guparika hajya nyine imbere yiwari. Abonye taxi muri ruhande araza kugira igishika n'amatsiko cyo kubwira umushoferi ayitwaye ati ntwara hana kabirihuta cyane. Uko ndabizi mama araza kurira muri iyo taxi nk'umusazi kubera ko yamaze no guta umutwe, araza kwiyumvisha kuri uwo mushoferi ashitse. Elias yaciye abwira umukobwa wiwe ati sawa reka tugerageze turabe nimba bishoboka. Isangemo. LYNCA yaciye abikora yihuse cyane acaja kuvugana n'uwatwara taxi voiture, umushoferi bita Maboro. Acashika mubwira ati mbwira amafaranga ushaka ushobora gukorera mu kiringo kitarenze isaha, aya ariyo yose umbwira ndayakwishura, ariko kandi kuri kondisiyo imwe, abagira binjire muri taxi yawe aho bagusaba kubatwara hose uze kubajanayo. Taxi man na cyane cyane uze kumvira umugore aza kwinjira mu bwa kabiri inyuma y'umugabo aza kuba yinjiye mu modoka yawe. Uwo mugore yagusaba kumujana hose uze kumujana utitaye ko uwo mugabo aza kuba yinjiye mu bwa mbere. Taximan Maboro yaciye avuga amafaranga ashaka
LYNCA carayamuriha muri ako kanya nyene. Umva ndakubwire kandi n'amafaranga uwo mugore aza kuguhereza niyagira ubushobozi bwo kukuriha uze kwemera uyatore nayo nyene, ntuze kumubwira ko hari uwamurihiye. Isangemwo. LYNCA giheza kuvugana na taximan Maboro yaciye abwira se Elias ati jewe aha ndahazi mbaye ndagenda, mwe muraza kunsanga nashitseyo ndabategereje. LYNCA yaciye yihuta no kwa Mimi ahahoze ari wabo, yashitse ahamagara umukozi ati Jo ugurura ni LYNCA tuvugane. Jo nawe nk'umukozi bivanye n'inkumbu yari afitiye LYNCA igihe cyari giheze batabonana n'irungu yari yirigwanye, yarihuse kumwugururira bacinjira. Jo yihutiye guha LYNCA karibu, yihutiye kumuha karibu mu nzu. LYNCA nawe akibona ko Jo amufitiye amatsiko n'igishika cyo kumwakirira mu nzu, yamubwiye ati natwe wari kuratunganya mu gikoni, ndashaka mbe ndagumanye nawe tube turaganira, n'ubundi mu nzu ndazi ntawo tugiye kuganirayo. Jo yaciye abwira LYNCA ati n'ubundi ngo burambwira y'ibihe narinda gukumbuye, ndabona warahindutse cane we. Baciye bajana mu gikoni baba barafashanya kugira utwo batunganya. Bamaze gushika mu gikoni LYNCA yandikiye se Elias ati jewe ubu mpagaze muri position yanje. Elias nawe yishuye LYNCA umukobwa wiwe agira ati nanje igipimo turi kumwe vyashobotse, wewe nimba uri muri position yawe ni wewe uza kunyugururira ninashika, ni uza kuwugurura ninjira. LYNCA yishuye asagira ati affirmative, ivyo navyumvise. Mireille mu modoka rimwe na Elias, ariko Mireille atazi ko ari kumwe na Elias, ariko Elias we wabizi. Mu nzira bagenda Mireille niwe yari ruhande y'umushoferi Maboro, bariko baragenda Mireille yabajije Maboro ati jewe n'ubu umukiriya wundi nasanze muri taxi yawe ninda atangura gushika. Maboro yishuye Mireille ati ubu ntagutera ikibazo kuko aho ntahira nawe ni hatahira no mushitsi wanje nyene nanse kagira irungu. Mireille yaciye yiruhutsa agira ati noneho ivyanje biratunganye, ivyanje binyuzemo pe. Muri ako kanya nyene Mireille yaciye abwira Maboro ati umva banzu njana aha. Mireille yaciye atanga adresse yaho babanza kumukatana, agitanga adresse Elias yari ahejeje kuyibona, aca yandikira LYNCA ati ndabona bidasa nkaho aho muri kariho twerekeje hari ahandi tubanje guca, hari ahandi tubanje kwerekeza, uko bigenda kose ariko ndaza kukumenyesha. LYNCA yishuye ati yego papa ndagutegereje, ntegereje ubutumwa bwawe uze kumbarira buri kimwe. Isangemwo. Umwanya muto Mireille yabwiye Maboro ati hagarara hanyene twashitse mbanze mvugane n'umuntu. Ahamagara nyina. Uno nyina yahamagaye niwe nabukwe wa kera wa Elias. Yamuhamagaye amubwira ati umva mama ndi ngaha kuri portail ngo tuvugane ndihuta cyane. Nyina yasohotse yihuta cyane ari kumwe n'umugabo wiwe. Uno mugabo wiwe nawe ari we sebukwe wa kera wa Elias. Bashitse babaza Mireille ati mwana wacu niki cyakubaye koko? Mireille yabishu yababwira ati umva ivyo twakoze kuva kera vyose nta na kimwe kikiribanga. Aha ntorotse mu ibohero ry'ibanga rya Elias n'umukobwa wiwe LYNCA. Bari bamfashe kuva kiriya gihe nkiva hano, n'ubundi nuko nsanze ndumuhinga. Bari bamfungiye muri yanzu twahoze tubamwo kera. Je nanje mbanje gutahana itunganye neza, nanje ndabagabe k'igitero. Ibaze shako bashimuse n'umugabo wanje nawe yaraje aje kuntabara, agahita bagwa mu maboko. Mama nta kikiribanga ha twese turi muyabira. Mama wa Mireille yaciye abwira umukobwa wiwe Mireille ati ndakurahiye n'ubu kaba watorotse. Nimba bimeze uko bari cagufise, ntumbwiye ko bakigufitiye umugabo n'ubu baragufise. Kandi nagira ndakubwire ko atari wewe bafise wenyene, aha natwebwe baradufise. Ahubwo ihuta ubanza utaho tuze gato mu mutwe, natwe turabicokogwa. Je ndabona bikunze ko wumva bashimuse n'umugabo wawe bakaba bakimufise, turabe ko na polisi yovyivangamwo tukayihamagara ikabijamo. Mireille yumvise mama wiwe acishije mu kanwa ivya polisi, aca ababwira ati ivya polisi ntimubishiremo, oya ivya polisi bamuravyibagira, kuko hamwe polisi yo kwinjira muri bino bintu nitwebwe twobigenderamwo mbere, nitwebwe twobibabariramwe imbere y'abandi. Elias ico kiyago cose Mireille yagiranye na nyina na se yagikurikiraniye hagufi atakimucika kuko yari ruhande yabo. Yakomeje kuba mu modokari ariko yafunguye ibiyo, ivyo bavugana vyose avyumva, agira kabijya na record. Muri ico kiyago bagiranye yahamenyeye amakuru menshi cane ataranazi, yamenye amakuru menshi y'ibanga y'abamugambaniye, amenya aho baba, amenya n'imigambi kandi bakimufitiye. Ico yakoze yandikiye umukobwa wiwe LYNCA ati LYNCA mwananje turacabara imbere,
abo duhanganye turacabara imbere koko. Yamenyesheje umukobwa wiwe aho imodokari yabanje kubacana agira kahajya n'ifoto. Yamenyesheje umukobwa wiwe mu butumwa bugufi agira ati umupangu wakoresheje niwo kuko taxi wadufatiye yabanje kuducana handi kandi naho hari aho ingenzi cane. Yaducanye kwa nyogokuru wawe na sokuru wawe. Mpejeje kumenya aho bihishije. Ndabona menga igipimo gikurikiye naho nyene uri, aho nyene uri niho tugira tuze tugana. Muri ako kanya nyine vyihuse cyane Mireille yaciye yongeraza yinjira muri taxi barakomeza. Mireille agishika muri taxi yicaye yabwira Maboro ati ihute cyane nje kuruhuka ndumva ndushe mu mutwe pe. Maboro yaciye abwira Mireille ati nta ngorane mawuje reka ndagutware nihuse icakora ndabona unaniwe uje kuruhuka. Maboro yaciye atwara taxi mu buryo bwihuse cyane ariko kinyamwuga gushika aho Mireille yari yamubwiye kamushikana. Mireille yururutse buke bukacakora muri sakame yiwe ariha amafaranga ya taxi. Mireille nta kintu na kimwe yakuye kwa Elias na telefone yahamagaye ko mama wiwe yabaye telefone ya taximan Maboro. Igihe yururuka rero niho yabwira mama wiwe ati mama burya nubwo mbona gutya ndagutelefonye kuri telefone ya taximan nta kintu na kimwe mfise n'amafaranga yo kuriha taxi ntayo mfise ahubwo mpa ku mafaranga nje kuriha taxi. Niho mama wiwe yamuha ku mafaranga noneho Mireille yawonya yo kuriha taxi. Agiheza kuriha taxi Mireille yaciye adodora kuri portaye yinjiriwe. Amaze kudodora John nawe yaciye anyaruka yihuta. Mireille bamaze kumwugururira yarakinze kurogi yumva taxi irasubiye inyuma irakasiragiye. Mireille acumva taxi kisubiye inyuma yaciye yiruhutsa agira ati ubwo uyu munsi ndarusimvye ariko kandi urugamba ruracakomeje. Isangemwo Mireille yacinjira mu nzi we Elias nawe yandikiye umukobwa wiwe LYNCA Lindana ati LYNCA ndi hano kuri portail. LYNCA nka maneko wa Elias mu nzu kwa Mireille nka mama wiwe. LYNCA yatoye urufunguzo rwo kugurura portail aho Jo yararurambitse aja kugururira se. Isangemwo nawe tubafasha kumenyekanisha ibikorwa vyiza vyanyu mwashitse ko vyenashikirwa. Tubafasha gukesha ibidandazwa n'ibikorwa vyanyu bikagumana ubuziranenge bigahurumbirwa na benshi. Erega tubafasha no kwereka inshuti zanyu zazindi zababwira kataco muzopfa mushitse koko mwagize ico mushikako. Tubafasha no gukora n'ibindi vyinshi namwe murabizi. Ntimubizi ko muri Isangemwo nawe twabarahiye ko tutazigera tubabihiriza umunsi. Tugane ntimuzigera mutunenga. Duhamagare nimba wanyuzwe cyangwa ushaka kunyurwa n'ubu butumwa tugushikirije kuri 61 81 19 Isangemwo nawe. Imigisha n'ivyifuzo vyiza mutwatura ko nivyo bituma dukomeza gutagata, bigatuma dukomeza kubaka imbuga n'izindi, noneho bigakomeza bituma twitwa Isangemwo nawe. Dukomeje kubatamo nta nkeka, vuba cyane tegereza episode ya 13. Nta handi bibera, nta handi ho gukura ivy'ubwenge atari hano. Isangemwo nawe. Nushaka kugera kure, uzujane n'abandi. Ariko niwashaka kunyaruka, uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.